Yes, urukundo ni gwiza, urukundo raryoshe cyane. Uno musa hondi haranzwe urukundo. Tini hehe El Maruf mwarimo ko bisanzwe mbanze ndakuramutse kwanza ndanakwifuriza ibihe vyiza aho uri. Urukundo rugushwaremo mu bantu bose bakwegereye. So uno musi nko bisanzwe nagiye ahantu nasanze hariko arabera akantu karyoshe kame kameze neza. Uti hari hehe? Hari ahantu Bizimana Bubakari Karum Sadbi. Mbeshi muzi nka Milgang, muzi nka Crown Boy, Ambassador wa Crown Royal, n'andi mazina menshi cyane musanzwe mu nzu no musi yari yicaranye na bamwe mu bafanzi biwe baje bava mu ntara zitandukanye aho novuga Ruyigi nkavuga Ngozi ndetse n'ahandi heshe hatandukanye. Uti rero no musi imeze gute? El Maruf mwari mwavuze ati inyuma y'igihe kirekire Sadbi ataboneka mu ma interview y'abamenyesha makuru benshi ngaha mu gihugu cy'iwacu, ndavuga ati why not Jen Homuzana for my first time ndamuzana Bizimana Bubakari Karum Sadbi kugira ngo atubwire byinshi mu bijanye na Crown Royal, mu bijanye no kwicarana n'abafanzi biwe ndetse no mu bijanye n'ibintu byinshi mwari mumenyereye muri ko murakora. So ndabona Bizimana Bubakari Karum Sadbi yajerekana ndamwakire neza kugira ngo dukorane ibintu bimeze fresh. Boss vipi? Fresh. Umeze neza? Poa. Na brother cha kwanza kwa unapendeza bro. Asante sana mzee. Ego Sadbi mpereye ku mutwe ndabona ko ufise imishatsi wakubise kwafi imeze neza nk'iyo muririmbyi ntarinze kuvuga ku izina ariko beshe niba mukubona baravuga ati wow yunya ni nka naka. Why not washimye gukoresha style Sadbi tumumenye ko yakoresheje style ahinduye style naka yaje nta style ya naka style zamyeho gusa usanga ari we yatanguye wari wese nawe wayatanguye gushira imbere sikuba ko ari we yoba yarayizanye. Ego ariko yo Sadbi ahinduye kwa fetu batuzi ko agire yasumuriro iki kintu cyo akivuga kiki mu rumwe. I think yuko nta kintu kirenze. Nuko kono musi Sadbi yahinduye tu simple mariko nta hiti igirize. Nako. Ego Sadbi no musi kuba yitwa mu millionaire. Ya be nice na Benturo. It's a hit song. Yeah, not for Sadbi. Ni kuri be nice. Yeah, it's damn but it's mine too. Ni wanje nanje kuko feeling neza abantu banje bateye imbere. Ego Bizimana Bubakari Karum Sadbi kuva hari yitwa Furungu yaraturirimbe avuga ati one day nzotacinga ku ma million. Uno musi Sadbi kuba afise yitwa mu millionaire bivuze iki kuri we? Kuba uwo mu millionaire ni intambwe kuvuye kuba centenaire cyangwa kuba dizaine ugashikenda kuri millionaire ni kintu kiryoshe kandi kibereye gituma ndetse n'abavyeyi benshi batuma abana babo kuririmba ariko badaheba ishuri. Benshi bashobora ati Sadbi yabaye mu buzima bugoye, ubuzima benshi bituma benshi biyanka bakavuga ati je ntaho nzoshika rukuno musi Sadbi yaragwanye navyo arashika. Abantu bakwadukurikana impanuro wo muhereza umuntu akavuga ati Sadbi yarateye imbere, eske yoba yakoresheje ubuhe bumenyi canke ubuhe buryo kugira ngo agera hageze no mose mu gihe yarababaye cyane. Yeah, akazi kenshi ukwihangana. Yeah. Ego Bizimana Bubakari Karum Sadbi uno musi nakubonye wiciranye n'abafanzi bawe, eske kwicarana n'abafanzi ba Sadbi bivuze kuri Sadbi ndetse no kuba ariko baradukurikirana. Insiguro imeze nk'iyo nyene nk'umunyapolitike abakeneye amajwi kugira ngo abe uwashaka kandi nanjye Sadbi nkene support ya fans ni the same. Ego ariko turavye neza Sadbi mu myaka yahera yari Sadbi yifunga cyane ataboneka ari hose ngo aje bavugana n'abafanzi, ariko imyaka yaragiye iragenda Sadbi iterambere ramuzamwo aratera imbere, ariko uko yateye imbere kwa tuzi ko azorushijeho kwifunga cyane ko yaje kwifunga no musazi gabona n'abafanzi kenshi. Yeah, I think yuko umuntu abantu bafise inzigo benshi usanga ari abandi bakenye ngira ngo bwarukene imbere kugira ngo Sadbi mbore ko kwita abafana banje cyangwa ngirente, ariko everything is okay. I have to share with them kubabwira ni mwebwe mwaramfashije raba twarateye imbere raba izi ntambwe muzifise mu ruhara no kutibagira aho. Ego Sadbi abantu baje gukuramo no musi baje bava mu mihinga itandukanye nkuko navyumvise bavuye mu Ruyigi Ingozi n'ahandi henshi, umwanya bataye bakavuga ati tugiye kora Sadbi tugiye kugira ngo twicane na Sadbi tuganire. Eske Sadbi byoshikana akavuga ati no musi ndavuye Bujumbura ndahagurutse ngiye ruguru singiye muri show singiye ugira ariko ngiye kuhura n'abafanzi nabo twicane ndabara
ndabaramutse nanje ego ibyo ndavyifuza kandi mu gihe uburyo buzondekurira waye mani kamimpemu ni ikintu ntegereza gukora kandi ni ikintu numva no gikora niyo nukumva ati umufana wawe wa cyane aragwaye nkasimbira ruguru ni ikintu cyiza kabisa sinoreka kugikora. Ego Sadbi turashimiye cyane ku mwanya mwaduha ariko uno musi ubibazo mfise ndagaruka mbaza ati eske kuri Sadbi hagati mumenyesha makuru n'umufanzi umuntu hagaciro cyane kurusha undi no urabona umumenyesha makuru niwe intermediaire hagati ya Sadbi n'umufana no kuvuga yuko umufana umumenyesha makuru n'ubaza guhagashira imbere hama akagoyesha agaciro kuri ku bafana bakakumenyekanisha ku bafana kuko ntekereza yuko abo batari ko bakufa bamenye umujournaliste adahari nicyo gituma iyo habaye akaherero ku bajournaliste ndababara ngavuga ni aba bene wacu babikoze nabi ejo abana ntibazoronka amahirwe nkayo bampaye kuvuga yuko umujournaliste akomeye niwe duhuza n'abafana. Ego cyo kibazo nakibagiye mu gihe nzi yuko haheze igihe kirekire nigeze nta problem nigeze gena namenyesha makuru. Ego ariko ku bantu kuri bajya abantu bafise ivyumviro biri kuri ico kintu ngo bamenyeshe ni bajya abantu nabatiyumvira kuko urabona turiko turubaka industry mu kubaka harabavuga ati we aka kantu itafari urishizeho nabishiremo neza none ushavura no iyo si spirit rambere kandi ni nkeka rivyo bintu tuma abarundi benshi badatera imbere. Ego mu minsi heze barakoze rencontre team Satura aho nasanze bavuga ati Sadbi twa tumwiteze hano ariko ntiyaje turababaye besha genda baga imihari kubera iki ubya musi Sadbi atabonetse hajya hano sinari sanse kuboneka ko rencontre team Satura ariko urabona ko nagize bonus nkaza tugahura n'abaje bava ruguru no kuvuga yuko nabonye ko bikwiriye ariko sinari muri programme yo kuza uyu munsi sinari muri programme yo gusaba havaza. Ego abakukurikirana baragukunda kubera ko ubaririmbira neza ndetse ubaririmbira indirimbo peut-être zo bazibubaka bivanye n'ivyo babayemo ariko apare yuko ari kubaririmbira ibintu nabo baragukorera umuziki neza. Sadbi apangiye iki ku bantu bari ko baramukurikirana aho novuga ati abafanzi biwe kugira ngo nawe ejo muri kazoza bavuga ati je ikintu yakigezeho kubera Sadbi. Imana ifashe none nagahinda zo kuvuga kubona aba bana abafana banje hafi yabo se bishobose n'ingiye cyose ndabahakaza ariko ko Imana irikira hezagira no kuvuga yuko abo twicaranye turasho no gupangana n'ibindi timupanga ibi dukora ibi ni turi ku ntango uko icyo bashigikiye cyarateye imbere bigomba kubibona nuko bashikira nuko boje hamwe bagakora ikintu kimwe bakazana proposal cyane ikintu cyose cyo tuma bakora bakiteza imbere naje ntagishoboye nkagikora ntagishoboye ndafite aba boss zinanye nkakibashira. Ego Sadbi ngeze ngaho nyene baravuga ati Sadbi ko yarose amahirwe kuba brand ambassador Crown Royal arafise amahirwe yo kuvuga ati bamwe muri bafanzi banje bankunda reka ndabasabire big deal nabo bazi muri Crown nabo babashe kuba ya nkuko nabivuze hajya ndagiye kurondera aba boss bose tuzinanye kuko urabona ko ari ugaruka biga office indero benshi na universitaire benshi bisha ngaho ubona biga university so ni kuvuga yuko role yanje ari ukubagira imbere rero vuba ndabikora papa ndabikora kandi abana bacu kweri batakuba fresh kuko je as a leader ndumwana wa ghetto sinakuze nsanga papa wanje etage muri ville kuko iyo ndabisanga usanga ko muri rimwe ariko ndiko ndiga nanje muri University ya Harvard nari kubona ariyo ndiko ndiga nanje cyangwa narahejeje nari kuba naragize inama ariko nagivuye ghetto abana ba ghetto ndabizi ndazi amarira yabo kuvuga ko vuba ndagingiye kugerageza gukora amarira yabo nanje ndabashiremwo imitahe. Ego Sadbi ngarutse gatoye social media kenshi turavye ku barindi b'u Burundi wowe uza kwisonga urafata nimero ya mbere ku bantu baboneka cyane ko ku mbuga ngurukana bumenye ndetse amajwi y'abantu aravuga yuko abantu benshi bari kuri media online benshi baje bava muri team Satura iki kintu Sadbi akivuga kwiki dufise ukuntu dushaka kubumba industry mu bana bacu kuburyo nubwo no kwimukira mu Kanyosha team Satura iyo kore radio yabo harya
bagakora byabo bahajya bigira promotion ya show zanje zo mukanyosha gusa zumba sinzofa nkenye urumva kandi ikindi naco nuko dushaka ugwaruka rushasha muri rufasha abandi benshi bafasha industry no munsi nabana bavuye muri tips benshi muri bo kandi abo ngabo bagiye bakumigwa ariko mu nyuma bagiye bakuru bawo urabonye dufasha abana nico gituma shimira cyane bakuru mwasanze kandi mugomba kuguma mububaha kuko ni bakuru banyu warabaha ikibanza kuyo bashaka kuvuga ati mwebwe japembeni rero ni ibintu byiza kandi urabona ko hari ukuntu abantu nouvelle generation ikora bikora neza cyane bitandukanye cyane nake ego nkiri ngaho nyene ndavuga ko kuri Linda La Costa TV embeshi baravuga ko ari county Sadbi yakoze agahereza bamwe mu bafans biwe team Satura kugira ngo bayikoreshe mu kwamamaza ibikorwa vyiwe abandi bavuga ati irya county ni Sadbi nyina sanzwe ayikoresha ico kintu cyo Sadbi akivuga kwiki barambeshira ngo nije mvuga ngo rya makuru ngo yakopie kole na bakamushinja bakamu screenshot by the way Linda La Costa senda muzi papa namaze 2 years namaze imyaka 2 nca mu bibazo kuri internet bashafuza izina Sadbi ku kwego go hejuru ujya mwana Linda La Costa y'umukobwa yaragize initiative arafata aramvugira arahagarara ari umwe na team Satura yose bahagaze hamwe bavuga ati reka tugwanire Sadbi wacu izina yakoze ryaramuruhishije je igihe namubona batanga kubinyagiriza hari landry promoter yati bavuga ko Linda La Costa ati sindamuzi ariko no mumenya no mufasha narabikoze ndamufasha ndamusponsoriza namufasha ibyo nshoboye Sadbi ndashigene iki ndafise simfise nawe abashi kwiteza imbere ko arabikunda nevuga kujya muntu twumve ko neza atari muri team Satura ndetse atari na Sadbi akora never no mwanya kweri abantu abo bantu bavuga nta ndero bafise kuko abantu bavuga uko nabantu nashaka nashima kuvuga ngako indero sikirenga ariko abantu bavuga uko nta ndero nta cyubahiro bampa kandi ibibazo nk'ibyo ngo je umwanya ndakura kwicara n'ibintu mfashiriza abana hariya abakiteza imbere kuko iyo ni media kandi ni media iri kiraba nkuru cyane kandi ndafise kumufasha ndifise reve yo kumufasha kaba media nkuru cyane paraporo ku bintu byose ego imbere yuko mumera nk'umusa n'urangije reka mbaze akabazo kamwe kerekeye Crown Royal turi mu kwezi kwa gatanu turi tusikama ameze agera nko kurindwi kugira ngo turangize umwaka twaremerewe ko mu mwaka tuzohora turonka ibikorwa bitatu eske Sadbi muri ameza sky ivyo ibikorwa bitatu bizoboneka canke bazotangurana n'umwaka mushasha katujane n'umwanya yaga so asante sana ego murakoze cyane no kumwanya maduha king murakoze nami kuza hano muri ntuzenya team Satura abana baryohewe ni ibintu byiza n'abandi bafana bari hanze hirya nino ndabire ko ndabakunda cyane stay together umwana wanyu mwakujije ndi ngaha ndiko ndakura ntimuze mwigere muvuga ko Sadbi azokwigira aba kuri yanyu nzoguma ndi hafi yanyu vuba Crown Royal with Sadbi turabegera mu mihana mu makartier mu ntara zanyu tubikore thanks so much king gusa ari ikintu batwemereje nifuza ko cyari guca ngaha anya rero surprise numvise umuntu agufitiye sinze ko no murondera kayinzanira bakunzi banda TV umuntu yamwemereye surprise Sadbi ariko navuze ati for the first time rekiboneke kuri Ndaha TV kugira ngo tumenye niki yamuteguriwe no munsi Bizimana Abubakar Karum Sadbi ndabona hano handitse ngo Sadbi we love you Sadbi we love you bisigura ko Sadbi turagukunda eske ndane ho bari ikina gaki kantu batugize katurabe ni picha ya Sadbi yakoresheje kuri cover ya brand ambassador ya Crown Royal bandiseti congratulations brand ambassador Sadbi in Crown Royal from Empire Avenue yes Bizimana Abubakar Karum Sadbi jena ndayikunze sana imeze bien ego ni jewe nyene nayikoze usanzwe uri mu designer sanzwe mu artiste kandi navyo nize ego bro komera bro ubandanye utera imbere kabisa
uziko yancafye byo ego Sadbi akantu umbwira umutipe nakahe gakuru thank you so much ku mpano yiwe ku mpano yiwe ati courage ndaryohewe na gift Merci beaucoup. ukomeze mu rugendo tuzogushikira natwe bibaye ngombwa kwazana tableau zawe twakugira promotion okay nico naco dukwiye gufashanya nka team Satura ibintu abantu barihira ku muntu wa team Satura rabironka for nothing ibintu abantu makampani arihira ama million the platforms anje abo bana bazubironka for free thank you so much yes bakunze banda TV mwavyumvise neza yuko yari busy bana Bubakari Karim Sadbi twavuganye byinshi kuvyerekeye kuri Sadbi ndetse aranatubwira byinshi kuvyerekeye indirimbo ziwe kuvyerekeye Crown Royal kuvyerekeye Linda La Costa TV mazi misi mwidogera yavuze amajambo menshi akomeye ariko nanje nka Elma Love mwari ndavuze ati mwakoze cyane kunkurikirana kora subscribe like share na comment kugira ngo tubana twishimana turyoherwa na murakoze cyane